muramaze no kubibona ko muri mwebwe harimwo ab'amaguru ari Burundi ariko agatima kari mu bukoroni. Uwo ubuzima bunaniye baca bigira mu bakoroni nk'abagiye iwabo. Nkebure imigwi y'abiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana cane cane Ekereziya Gatolika. Murazi ko Ekereziya Gatolika ari ryo huriro umugambwe PDC utemera ukwikukira ku Burundi wari ushingiyeko, kandi rikaba ari ryo ryari ryiganje mu gihugu. N'ubu niryo ririmwo abenegihugu benshi. Ivyakurikiye murabizi, kandi murazi ko abenshi mu bihebeye Imana bishwe ari ubwoko bumwe, kandi harimwo n'indongozi muri Ekereziya babigizemwo uruhara. N'ubu turacabona abamenyeshamana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umenga ni inderetsi z'umukoroni bamurerekeye icibare ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene aho gukebura abajejwe intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni, nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe. None rero harageze ko inyigisho zanyu ziba inyigisho zizana umwizero mu gihugu, zitaza zisukira mu cogeje umwasi adashaka ko Burundi kiba igihugu cigaba kandi kikigaburira. Keze inkebuzo ku mugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu niwo wagira uvyure akanovera k'akarangamutima k'intwaro ibereye mu Burundi, nk'uko bagize Iprona igihe yaharanira ukwikukira ku Burundi bagaca bayica umutwe. Mumenye ko ariko bagize Frodebu igihe yaharanira intwaro ya demokrasi, nayo nyene baciye bayica umutwe. Mumenye ko aba PDC bari Abarundi, kandi ko umugera w'ubwicanyi ari wo wabareze. Mumenye kandi ko iyo PDC yemera ko ukwikukira hamwe kubaye koza n'imiburiburi mu myaka 30 yakurikira. No kuvuga ko kuri bo vyari kuba vyopfuma Uburundi bwikukiye mu 1992. None siho nyene ibwirizwa shingiro ryemera intwaro ya demokrasi ryatogwa. Frodebu rero nimenye ko rujya rugamba yagwaniye rwari urwo gutsimbataza ukwikukira, kandi ko urwo rugamba n'ubu rukibandanya. Incungu ya demokrasi rero ni iy'Uburundi, si iy'umugambwe. Nyenicubahiro Ndadaye Melchior si incungu ya Frodebu, ni incungu y'Uburundi. Ntihagire uwumutesha agaciro. Rero mubandanye mukebura abanywanyi banyu, mubabwire ko ivyo Abarundi bakora vyose atayindi ntumbero vyogira atari ukwikukira nyakuri. Nkebure umugambwe CNDD-FDD nawo nyene ni ubimenye ko Uburundi buzogira ukwikukira nyakuri mu gihe Abarundi batazoba bagihanze amaso amakungu kugira ngo babeho. Dutegerezwa gukora gushikaho Uburundi buhagarara mu yandi makungu bakabubona ijunja. Mumenye ko uwo mugambwe CNDD-FDD uhurikiyemwo Abarundi bose biyemeje guteza imbere igihugu. Muri abo Barundi cane cane incabwenge harimwo abaciyumvira ko kugira bagire ubuzima bwiza ari ukurindira ico umunyamahanga avuga canke ubuhanuzi bumuvuyeko. Mumenye ko akimuhana kaza imvura ihise kaza ataco kagikiza. Kira noneho muramaze no kubibona ko muri mwebwe harimwo ab'amaguru ari Burundi ariko agatima kari mu bukoroni. Uwo ubuzima bunaniye baca bigira mu bakoroni nk'abagiye iwabo. Ico nico kimenyetso ko hari Abarundi babohowe imigozi y'ubukoroni ariko agatima kagaguma kari mu bukoroni. N'ubu hariho abaguma babona ko Uburundi ari cibare c'abakoroni baraririye, mbere
bakabisemba kugira ngo babahe akazi k'uburaririzi mu Burundi. Abo rero ndabasaba kuvyibagira, bemere ko bari wabo kandi ko ariho bazohambwa.